Turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Aha icegera c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere baje kurahira imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'abashingamateka, eka mbere n'abandi batumirwa batari bake bari baje. Hari imigirwa myinshi yabaye haba imbere n'inyuma yo kurahira. Kurikira ingene vyariko biragenda. Nous allons procéder en ce jour du 24 juin 2020 aux prestations de serment de M. Bazombanza Prosper, nommé vice-président de la République du Burundi, et de commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni, nommé Premier ministre de la République du Burundi. Ibi babishikirije mu Gifaransa. Imbere yaho babanje gusoma amategeko yakurikijwe kugira ngo barahize aba bategetsi bahambaye b'igihugu. Aha rero bace babahamagara mu mazina kugira ngo baze kurahira. Shobora vyose n'imbere y'umukuru w'igihugu jewe Ingenieur Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose, no mu kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi.
Comme annoncé tout au début et conformément au décret numéro 100/002 du 24 juin 2020 portant nomination du Premier ministre de la République du Burundi, nous allons inviter Monsieur le commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni pour son serment. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe commissaire de police général Bunyoni Alain Guillaume, umushikiranganji wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n'akabene gihugu bose. Nous voudrions présenter tous nos remerciements à tout un chacun ici pour avoir répondu présent à cette cérémonie convoquée de toute urgence.